Imana baza Maria mu himbazo yawe
niyamara kutureka ibicumuro byacu iduhe ubuzima bwawe. Thank you.
Nuova
Ibyo dusoma ibaruwa y'umutumwa Yakobo. Imbere rero abatunzi mwe, nimwirinde muboroge kuko amagorwa abarangiye. Itunga ryanyu rirakoze, n'ibyambarwa byanyu byariwe n'umuswa. Inzahabu n'ifeza zanyu byakuye ingese. Iyo ngese niyo izobagiriza izomunga imbere yanyu n'umuriro. Mwabunze amahera kandi tugeze mu minsi y'imperuka. Ariko ntimwahembye abakozi babasaburiye imirima yanyu, ariko ntimwabahembye. Ingero yabo iriko irahasemerera, amaboko y'abasaburiye yarashikiriye mu matwi y'umukama w'ingabo. Aha ku isi mwarishinze ibibahimbara n'ibaryohera, murarya murahimba abantu bariko baragira. Mwaciriye gutwa umuntu w'intungane, mubwira ko muramwica, nawe arabarembekera. Iryo jambo ry'Imana. Nawe
kubera ko winjiye mu buzima ucubagira ako utava mu nyenga n'ibirenge vyowe, naho ari ijisho ryawe kubera iryo jambo rinogohora, byo kubera ko winjiye mu bwami bw'Imana n'ijisho rimwe, ako utava mu nyenga n'amaso yombi, aho urwo rwaho rudapfa n'umuriro uzima. Tuje neza ijambo ry'Imana. Ibi bisomo byerane byashyiriweho kuzirikana kino Dominika 2026 mu bisanzwe mu nkundire tuzirikane mu ntabwo zitatu. Ubwa mbere umutima mweranda. Umuntu ntabwo yirema ngo umutima w'Imana areremba ku mazi. Umwana Kristo yiyereko yiranda baratudondorera amatazirano n'amazina aha umutima mweranda. Yesu mbere azoshika biragira ati n'umutabazi, n'umutabazi. Inyandiko zizomwita ubukomezi bwa data. Yesu nawe amwite umutabazi. Uwo mutabazi bw'ubukomezi bwa data niwo muhango abatumwa bari barindiriye Imana yasezeraniye abantu mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Ati mu minsi izakuza nzokwiragiza umutima wanje ku bantu bose, abakobwa banyu n'abakuru banyu bazokwigisha kaboranuzi. Iki gisomo cya mbere twumvise kiraduha kubera ngo tuvuge byerekeye umutima mweranda. Umutima mweranda niwe yohereje abanditse inyandiko nyeranda, niwe kandi yakoresha n'abantu bose, niwe kandi yakoresha kandi n'uno munsi akoresha abantu bose bemeye kurokora Imana, kuko Aboro amaze kwizirikana agira ati abarongoye na mutima nibo bana b'Imana. Waririmba bakiririmba ku munsi mukuru wa Paroisse ruti umuntu adafashije n'ubumana bwawe nta na kimwe kiroranye ashobora gukora. Umuntu adafashijwe n'ubumana bwawe umutima mweranda nta kintu na kimwe kiroranye ashobora gukora. Abantu rero twumvise biciweho na mutima mweranda bakaba kuvuga Imana, n'aba bantu babiri bumvise bamwiciwe byagiye byagiye nabo nyine bagatangura kuvuga Imana. Birafite icyo bitwigisha nabi, ni uko mu by'ukuri umuntu iyo atayobowe na mutima mweranda nta na kimwe kiroranye kinini Imana ashobora gukora. Iyo umuntu atayobowe na mutima mweranda atagenda
ishingiro nawe ikamenya noneho ko turi abakristo. Si uko tumugendanira, si uko twabatijwe, si uko n'abaye patiri, si uko mubaze ubukristo ahanamba ibyaha. Muzobamenyera kubyo baba igiti cyo guseka muri byaba byaje. Pawulo aravuga ibyo Mike cyane byabagarati kigabane cya gatatu kuva mu rwa 19 aratwereka ibyaba byamukomerana n'ibyaba byamutima waserekeye. Rero goba kwipima neza wikino bibakwe buhoro uzokwibona bakagana ko bacabamugira karati kigabane cya gatatu kuva mu rwa 19 kugera mu rwa 20 ibyaba bya kabiri y'umuntu ariko bise ibyaba byamutima waserekeye. Waba amacakubiri ishari y'inzigo usabari ubumva korerwa abo rero ko urashobora kujyana agapapuro ukabitondeka bitonze ugaheza ugakibazo kamutima nabyo bitahuye umutima urukundo amahoro kwimaganya kwitsinda ugacitanga kwiha amanota rero uca wiha amanota utera ishari yego urukundo nabwo uzambaye yego kwihangana umuntu arahita akitumbera akibona amahirwe ateye kugira ngo tumenye umutima dukoresha n'ubu ubuzuzu bukazi n'ubukomezi ubundi mukoresha n'ubu urahita ikaramu bakababwira byanditse mu ihamanota wewe kuko mu kirundo imimenya iyo ntimegura turaguma tuneganega kandi tuneganega aho kumenya turaguma tuneganega aho kumenya kwekura iyi umwanya we yirimbure yiha amanota none niko ndakora zigishwa na umutima mweranda yoroheje abahanuzi n'abandi bose bakoresha ibyiza jewe ndekeje neza ibyaha si uko umuntu yajya gusenga ngo ubwerane rwose uriya yari abana n'umugabo wiwe arahita rero umunsi w'Imana agiye gusenga asubiye muhira umugabo aramuvugisha uvuye mvako kubera kwisi ko umugabo atanone mu mutwe iyo niyo nyigisho bagutekereye muzani nazi kuyose none ibyo cyaha iyo niyo nyigisho n'izimana bagutekereye muzani mvako ibyana twaba ibyaha tubamenyera kubyo baba ibyaha umutima mweranda rero bakoresha mukoresha ibyama byiza bimwerukiye mbere n'ahatembera n'ahaba bigamenyekana kuko ubutagiye ntakamure aba yaratanditswe. Uyu munsi rero wirimbure twitumbere twibone bimenye ahandi ho tuzosiba mu ngoro y'Imana tuzosiba mu bikorwa by'ubutumwa tudasiba no mu mibano ariko umunsi w'izina ryacu tuzorambo sinigeze ndakumenya none mbahora ko kwishyura munanwa arapfa kutumwa sinigeze ndakumenya. Ibyaha uyoborwa n'umutima ibyama ibikorwa barangura biranazima ibikorwa barangura biravuga bikanazima ukubaho kwiwe kuranazima ukubaho kwiwe kuratekereje Imana aho abantu mbere bamubonye ingene abayeho bagaheza bakanazima Imana yaratugabiye ingabirano idasanzwe hagati yacu. Kadaba akarabiro kabo
nivyo ufashishije abantu kuko nivyo bizoshimira ijuru. N'uzoba ariko cyane cyo kunywa azobirongera impera. N'uzoba amazi azobirongera impera. Ibyo mpunze uko nabifashisha Aboro bene wacu niko bariko dibitunga nyuma y'ubuzima. Ahandi sobigayeko anesikakageko ariko zobisigara bagasera y'isenge. Dore umuntu uzomara igihugu n'iby'isi byose arusha umutima wawe. Amen. Ibyo dukunze leta ati iryo tunga ridatunganya umuriro neza abagenzi. Niryo tubasembereza baca basembereza umusaga tudashira. Iryo jambo sinzi ko murakumenya muzirikana. Iryo tunga ridatunganya umuriro neza abagenzi. Niryo bazobasembereza umusaga tudashira. Nibo bazobafasha. Niryo bizobacira intera y'ijuru. Nyandi mashaka. Siri kutunga rero ariko ibyo utunze ingabire y'Imana kubyo bifasha abantu bigura muri isi mikuru gusa abandi ntacyo bavuze bakaronka byabasha basange n'ibyo narobeye uzobisiga bisenge. Hari umugabo yarateye amatungo n'umugore bamaze gutunga rero umugabo aca atangura kutakurenganira umugore wo kugira ayo matungo ukakumva. Kandi umugore biramubaza cyane kubona atateka afise mu rugo n'ibintu afise kuko umugabo yabimunaniye. Umunsi w'inzira z'abacu kandi umugabo agira isanganya kirahurira. Uwo munsi yari umugore yari yashizeko amamenshi. Itunga ryawe
n'aba ajejwe ubutumwa bw'umutekano no kw'isengero bafite imyaka 20 barafite ubutumwa rero uyu munsi n'akaryo keza ko gushimira Imana bongera kandi bisabira Imana ibakomeze n'ubwo butumwa twasabira rero no gutanga amashikanwa natwe twese tubasabire kugira ngo bakomere mu bwoko baririmbira sasiro Yeah.
Mana nzima niwe bwirandanya niwo bwiranda bwose bukomokako nicyo gituma tugusabye ngo urukundo mutima mweranda atwe tuzishikana rihinduke ritwere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo Mukama wacu. Igihe bagera bamufate agira ngo ntangure ko babyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanura awohereza abigishwa biwe avuga ati akire muri mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa kugarama. Bamaze gufunguragira kwakuye afata ikarisi yongera gukengura ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro ibyo murabigire mwongeruka. Bana Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza niho rero Mukama igukuka n'ukuzuka k'umwana wawe baguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakenguruka kuba tudahiteka tukuremutse imbere yawe ngo tugushikanire imirimo turatakambye rushimitse ngo umutima mweranda ukoranirize hamwe aduha umutima umwe tubisangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama igeze yabaye ku isi yose unyuze mu rukundo. Ibuka umupaka wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervase aguhereje Mukama muri Mutarisa abakristu batejwe ubutumwa kuraba ingendo nziza mu ngoro y'Imana muri mu makorero y'Imana wabandanye bakomeza no gutuma abanyarwanda babandanye bitangira neza ubutumwa aguhereje nabo bose bashinze umuryango wa Kristo. Mana nzima ibuka bene wacu bamaze kwibuka bakwitabye bizigiye kuzuka ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri iwawe bamwe mu muco w'uburamsha bwawe. natwe twitakambiye twese iby'ikigo ndetse dusangire nawe ubuzima budahera kandi tukuniraza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baje ku isi arabatorera ibigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Ungiwe hamwe nawe no muri wenyene n'ugenda iteka ry'ugusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongere uninabaze mu myaka yose.
baragiye basubire b'Imana uyu mwagazi w'Imana ngo ukura abagisoma ibimbire rwose umutima wanjye kugira ngo narinde umutima wanjye ugira
muri minsi imbere y'uko Paroisse Aboro itangura. Turibukije so n'inkumi bifuza kwiga inyigisho z'ubugeni ko bazatanga kwandika kuva tariki 5 z'ukwezi kw'icumi. Hazaba kwandikwa abifuza kugira ubugeni mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa kane inyuma ya Pasika. Basabwe kwitegura no kurondera impapuro zikenewe. Menya neza uwo afise icyo abaza aza gufata ku biro bya Paroisse mu minsi y'imirimo. Umunsi wa gatatu hazaba inama y'abakomite y'ibibazo bikristo yo mu makaritsiye. Hatumiwe umukuru w'umubano mu ntumbero yo kwitegura gusenga no gusengesha rusange y'abamisiyonari. Iyo nama izotangura saa 9, izoba irongowe na Padiri mukuru wa Paroisse yacu. Bisabwe ko ata n'umwe yosiba canke ngo acererwe. Umunsi wa kane hazaba inama y'abakuru b'imihari n'imigwi hamwe n'ivyegera vyabo saa 10 z'umuhingamo mu kigo ca Paroisse yacu. Umunsi wa gatanu kw'itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi ni umunsi mukuru wa Teresa Mweranda w'umwana Yesu, umuvunyi w'abamisiyonari. Kuri uwo munsi tuzotanga ukwezi kw'Irozari. Ni ukwezi kwahariwe gusabira abamisiyonari bari mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo mu bihugu bitandukanye. Ngaha kuri Paroisse ico gisabisho kizoba imisi yose kuva saa 11 z'umugoroba gushika saa 12 z'umuhingamo, kiretse aho ku munsi w'Imana ico gisabisho kizoba imbere y'imisa ku mugoroba. Ico gisabisho kizoba